bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu ya BTV ni ku munsi wa gatanu kw'igenekerezo rya 2019 ntwarante umunsi wa gatanu mwiranda kubemera Yesu canke Yesu aho yapfiriye hariya ku musaraba i Golgotha kugira ngo atange intsinzi ku bamwizera, kandi ni ku munsi wa gatanu aho abayisilamu nabo bari mu mafungo y'ukwezi kwiranda kwa Ramadhani. Amakuru yacu rero tuyatangure n'ingingo nkuru ziyagize. Ikigo c'igihugu kijeje gutunganya ibisagara n'inyubako Obuha cashikirije kuri uyu wa 29 ntwarante aho ibikorwa byo kubakwa inyubakwa y'amakoraniro mpuzamakungu bigeze. Ibyo bikorwa bikaba biriko birarangira, muraza kubikurikirana mw'idonido ry'amakuru yacu. Ibikorwa bikenera umuyaga nkuba biriko bigenda neza mu ntara ya Cibitoke, commune Buganda, bivuye kwibura ry'umuyaga nkuba bimaze igihe kinini gibonekereza muri ako karere. Navyo nyene muraza kubikurikirana murano makuru. Turafise n'ayandi makuru atari make twabateguriye mu kanya idonido ry'amakuru yacu. Ndongeye kubaramutsa ndabanyikaze kugira mukurikirane idonido ry'amakuru yacu. Nababwiye mu ntangamarara yacu yuko ikigo Obuha kijeje gutunganya ibisagara n'inyubako caremesheje inama ku bamenyesha makuru aho cariko kirashikiriza aho ibikorwa byo kubakwa inyubako mpuzamakungu y'amakoranire aho igeze. Bakaba batumenyesha neza yuko ivyo bikorwa bigeze ku bice binini. Ni inkuru twategurira na mugenzi wacu Bernice Igiraneza. Inyuma y'igihe kitari gito hariko harubakwa inyubako y'amakoraniro mpuzamakungu iri muri quartier Rohero, commune Mukaza, mu gisagara ca Bujumbura. Ibikorwa vyo kuyiheraheza bigeze kure nkuko bivugwa n'umuhinga mu vy'ubwubatsi Lieutenant Colonel Nibigira Leonidas arongoye ikigo kijejwe gutunganya ibisagara n'inyubako Obuha kiriko kirubaka iyo nyubako. Akaba ari inyubakwa nini cyane ishobora kwakira ihwaniro ry'abantu bicubahiro. Aho rero novuga yuko mwagerageje kuraba aho twaboneye hamwe yuko ibikorwa nyezina vy'inyubako bimwe twita gros œuvre vyaraheze. Inyubako irahagaze, iri muri ca gice ca nyuma cyo guheraheza twita finissage. Ibikorwa je noshobora kuvuga neza ko twoba turi izere zose hejuru ya 80%. Ata bibazo tugize bitwitambika imbere nko mu kwezi, nko duhereye nko mu mezi 4 duhereye ubu doshobora kwinyubakwa tuba twayakiriye ko gushika mu kwezi ko 8 toya mugabe izindi indinganizo zisava kuri twebwe, ariko nabwo tutanze ico giharuro tunashoboka ko n'imbere y'igihe twataragurika. Uwo arongoye ikigo Obuha aramenyesha kandi ko hari intambamyi zatumye ibikorwa bitanyaruka nkuko bari bavyipfuje. Nashaka mvuge iki kintu kijanye na climatisation. Ndababwire yuko aho tugiriye ku kivi naje novuga ko ndumutware w'iki kigo natanguye ndiko ndinjira mu kwezi kugira gatatu, ariko nagira ndababwire neza yuko tuhashitse twasanze hari izindi ndinganizo zitari ziyumviriwe ko vy'ukuri, ariko ari ntahara kugira ngo dushobore gushikana iyi nyubakwa ku rugero igihugu gikeneye. Nagira ndababwire yuko kugira ngo dushobore gutuma ko izo bikoresho bizodufasha gutanga akayaga keza abubahwa bacu bakeneye indani, hariho ivyigwa bitegerezwa kuba 1200 nico gitigiri c'abantu bazokwakirwa muri iyo nzu y'amakoraniro mpuzamakungu yubatse ku buhinga buhanitse. Mugenzi wacu Blaise ndikumwe nayo dushikane hariya mu ntara ya Cibitoke, neza na neza ni muri commune ya Buganda aho hibonekeza ikena ry'umuyaga nkuba bigatuma ibikorwa bimwe bimwe bikenera umuyaga nkuba bitagenda neza. Ubuzi busaba umuyaga nkuba ntiburiko bugenda neza mu bice vya Nyamitanga na Ndava muri commune Buganda intara ya Cibitoke, aho ni nyuma yaho haheze ikiringo c'amezi 2 atamuyaga nkuba bafise nkuko tuvyiganirwa na bamwe mu banyagihugu.
baba muri iyo komine. Umuyaga nkuba uramaze ikintu c'ukwezi n'iminsi dufashe nk'amezi abiri wari mu gushika kundafata umuyaga nkuba uhari. Hariho abajya kurera umuyaga nkuba uhari. Umva rero mu gihe amaze ukwezi n'iminsi ata muyaga nkuba uhari, hariyo abantu usanga ubuzima busa n'ubuhagaze, imibereho ugasanga irabaye ukundi kuntu batari bavyiteze. Kuva tuzi umuriro haciye amezi abiri ugatemera nk'amazi ufise ngakunda abantu benshi babishijeho udukorikori tw'umuyaga nkuba n'abafundi amamashini ahura amasarudukafere bose ameze bose aheze bugaye bifumbereje. Numva ko imiryango hamwe ishobora kuba yifashe neza. Ajya mu mashine ya mura ahubwo ari nayo ngaruka nyinshi yadushikiye ku ico kintu, zaratugora cyane umva ikintu kijanye no gufungura. Bamwe turadandaza amata, kandi uraza amata buze umuyaga nkuba arapfa. Ayo hanurumva ari hatari. Abo banyagihugu basaba babijejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo babatunganirize ico kibazo. Twosaba abajeje intwaro nuko tugirira ingufu tukaraba ko tworonka umuyaga nkuba kandi bakadufasha kuza haboneka amapota n'umuyaga nkuba ngira byobaho. Cyo twosaba rero abijeje no kumva ko utwitaho nk'abenegihugu nk'abandi kugira ngo tugarukire nabico ko bavyukuri dufashe ko kanini kwera ubuzima bwamwe mu busana bwahagaze. Telefone kugira ngo nayisharije ku muriro biragoye 1500 hamwe n'urugize imana kamwe naho sharize. Ivyo biruko mu gihe ishirahamwe Regidezo riherutse kumenyesha ko icikagurika ry'umuyaga nkuba gibonekeza mu bice bitandukanye vy'igihugu riva ku ngomero z'umuyaga nkuba ziriko zirubakwa. Jules Verne Nakimana adushikana hariya mu mazone ya Ngagara, Buyenzi na Kamenge, aho hariko harabera iyandikwa ry'abanyamahanga basanzwe baba mu Burundi, akatumenyesha neza yuko ivyo bikorwa biko biragenda neza. Igikorwa cyateguwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Reka tumukurikire. Igikorwa cyo kwandika abanyamahanga mu Burundi kirabandanya mu bice bitandukanye vy'igihugu, no mu gisagara ca Bujumbura igikorwa cabandanije. Mazone twagendeye twasanze igikorwa kigenda neza. Mu mazone ya Buyenzi na Ngagara abiyandikisha bari bake, aho twasanze batumenyesheje ko ku munsi w'ejo ariho bari benshi, ariko muri zone ya Kamengeho abiyandikisha bari bakiri benshi cyane. Mwe mu bo twahasanze yaje kuyandikisha yavuze ko biriko biragenda neza. Au début on croyait que on allait nous refouler. Bwa mbere twari twibaza ko bagomba kutwirukana mu gisagara cya Bujumbura, ariko tumaze gushika ngaho kwiyandikisha twasanze atari ko biri, bashaka kumenya igitigiri cy'abanyamahanga baba mu gisagara qui sont dans leur ville. Eric Abambe icegera cy'urongoye abanyekongo ba muri zone ya Kamenge ahamagarira abatariyandikisha kunyaruka kugira babeho bazwi n'amategeko uri naho vyokoroha kubakingira. L'État doit connaître ces gens, l'État doit connaître. Leta itegerezwa kumenya abantu bayo ninde umunyamahanga ninde atari. Leta ikeneye gukingira abantu bose baba mu Burundi, baba Abarundi canke abanyamahanga. Rero imbere yo kubakingira itegerezwa kubanza kumenya. Leta ntifise intumbero yo kwirukana abanyekongo baba mu Burundi. Nohamagarira abantu bose bariko baratinya kuza kwiyandikisha ko bonyaruka kwiyandikisha bakareka gutinya no gutanga imyidondoro yawe gusa. Ubuho banatwongeye iminsi ibiri, uno munsi n'ejo haracari umwanya, nibanyarukire yiyandikisha ni ku meza yacu. Hari ico leta yifuza kutumenyesha izobitumenyesha, ariko ndibaza ko leta ata ntumbero kwirukana abanyekongo ifise. Ivyo biruko mu gihe ikiringo cyo kwiyandikisha cyari cyarangiriye kuri wa 28, ariko leta iza kongera ikiringo cy'iminsi 2 kikazoca kirangira kuri wa gatandatu igenekerezo rya 30 Ntwarante igihe cy'isaha 8 z'umuhinga. Idini rya Islam bariko baroroherwa na cyane muri kino gihe c'amafungo y'ukwezi kweranda kwa Ramadan, aho basanzwe babura ibifungurwa n'ikena gisukari. Ibifungwa navyo bikaba byaduze igiciro bimwe biboneka. Nkuru ya mugezi wacu Kevin Bwirayezu. Iduka ry'isukari n'ibifungurwa bimwe mu gisagara cya Bujumbura ni bimwe mu bibazo vyugarije abari mu idini rya Islam mu gihe bari mu mafungo, ariko nkuko babitwiganira ngo baragerageza bagasabikanya duke baba bafise. Ku vyerekeye ibifungurwa
n'ibiriko biratugendera neza. Isukari yoyo nikivugwa twaranayikuye mu mutwe kubera naho twavuga ngo turiko turafungura ubuki nikiti ko kiratworora kubera n'ubuki buzimvye kuvyerekeye ivyamwa naho nyene nivyoroshe mu ncamake injyane ziriko ziratworohera na gato ibifungurwa byose guhera ku bitunguru umuceri inyama tusanze tubimenye naho zoduga twogerageza ikiro cy'ibitungugeze ku 9,000 ubu tuko turavugana ikiro cy'itomate kigeze ku 7,000 ugacuronka itomate 3 ugacuronka n'ibitunguru 4 iyo baratanga benshi twabonye bagiye barafasha abandi kugira twese dushikirwe turonke n'ivyo dufungura twese dusabikanye isukari yagiye iragorana gose ni bake gose ahantu waronka ibiro 2 by'ifashanyo waronka irobo naho nyene ku muntu nyene yayironse bimugoye gose yagerageza irobo canke nunayironke burundu kabisa. Ikintu c'isukari twaracibagiye caribagiwe jenga jewe ndamaze kubotangwa gufungwa sindanywa icayi je numva nkumbuye ikintu cyo kunywa ndiyaranje nkarondera iyo mitsense nkaja kugura energy leta yatumanira isukari mugabo ugiye kwiboti kuza wumva ngo ikiro ni 8 ikiro ni 10,000 none nk'umuntu afise umuryango w'abana 6 nawe n'umudamu bamaze kuba 8 ugasanga bafise n'umushitsi agiye 10 isukari ikiro kimwe cyo bamaririke bakabandanya basaba leta ko yoraba inzira zose igatorera inyishu ikibazo cy'isukari n'igitoro kuko ari ibintu nkenerwa cyane. Twosaba nyakubahwa ko yogerageza kuraba ikiriko kiraba tutakizi twe kuraba dukuriye bakaraba inzira ziboneka zose kugira turabe ko tworonka gasukari kubera ni nkenerwa na cyane cyane mu misi baca amafungo. Turamutakambye nyakubahwa ko ari we yobidukorera byose akatumanira igitoro kikaba cinshi ngaha mu Burundi ukuyunguza kukagenda neza umudanza muto akamera agashikirwa nawe nyine kubera umudanza ntashikirwa kubera iki ibidanza bitako biramushikira ku isoko. Tubibutse ko hasigaye indwi 2 gusa ngo ayo mafungo batanguye igenekerezo rya 10 ntwarante arangire. Yacu ya nyuma yano makuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu Blaise ndi kumwe nayo aho haja kudushikiriza makuru yo hirya nino mu makungu. Muri Afrika y'Epfo abantu 45 nibo baraye baguye mu isanganya ry'imodoka kuri uwa 28 ntwarante bivuye ku modoka yari itwaye abakirisu bagiye ku munsi mukuru wa Pasika ku kiraro gica hejuru y'umusozi. Mu bari muri iyo modoka bose hakaba harokotsemwe umwana umwe gusa w'imyaka 8 anawe akaba ari karavurirwa mu bitaro vya Limpopo. Abajejwe intwaro mu gisagara ca Limpopo bamenyesha ko iyo modoka yavuye hejuru ku kiraro ca Mama Trakara igwa munsi y'umusozi nko ku metero 50 icifatwa n'umuriro. Uburongozi bw'igisagara ca Limpopo bukaba bumenyesha ko bakirondeza igitigiri cyawo baraguye muri iyo mpanuka ariko batarashobora kubamenya bose kuko ngo iyo modoka ishobora kuba yari yatezwe. Umushikiranganje ajejwe gutwara abantu n'ibintu muri Afrika y'Epfo avuga ko bagitohoza ico bacarateye impanuka y'iyo modoka. Ivyo biruko mu gihe leta ya Afrika y'Epfo ikunze kuburira abantu bafata ingendo mu bihe vy'imisi mikuru ko bozigabanya kuko ngo abagera ku 200 aribo baguye mu masanganya yo mu mwaka uheze mu bihe nk'ibi vya Pasika. Amakuru yo hanze tuyabandanirize muri Sweden aho kuri uyu wa 28 ntwarante ico gihugu caraye cinjiye mu muryango wo gutabarana mu vya gisirikare OTAN kikaba kibaye igihugu ca 32 cinjiye muri uwo muryango. Umushikiranganje wa mbere wa leta ya Sweden yamenyesheje abanyagihugu wiwe atwarako bo kwitegurira intambara. Ulf Kristersson umushikiranganje wa mbere wo muri Sweden n'umunyamabanga mukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika Antony Blinken akaba ari bo baranze ibirori vyabereye i Washington aho Sweden yari kirahira ku mugaragaro mu kwinjira muri OTAN. Jens Stoltenberg umunyamabanga mukuru wa OTAN mu kiganiro yatanze yavuze ko Sweden igiye guhabwa umwanya ukwiye muri OTAN kandi kifise uburenganzira bungana n'ubundi bw'ibindi bihugu byose biri muri uwo muryango. Kuri uyu wa kabiri ndamukiza akaba ari ibendera rya Sweden rizomanikwa imbere y'ibiro vya OTAN biri Buruseli mu Bubirigi. Jens Stoltenberg yashimangiye ko ibihugu vya Scandinavia vyinjizwa muri OTAN hisunzwe itegeko rya 5 rigenga ibihugu biri muri uwo muryango rivuga ko igihugu kimwe muri vyo gitewe ibindi binyamuryango vyose bitegerezwa kugitabara. Sweden injiye muri OTAN inyuma yuko yari maze igihe kinini bisaba ariko ibihugu nka Turukiya na Hongria bikayankira kuko bayagiriza kwibitsa abagwanyi b'abakiri bateza umutekano muke muri ivyo bihugu. Ariko ubu Turukiya na Hongria bakaba bemereye Sweden kwinjira muri uwo muryango guhera muri Ruhuhuma uwo mwaka. Ku makuru yo mu
makungu turangirije ko amakuru yacu twariko turabashikiriza kuri uno munsi. Nkaba ndabashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana, ariko kandi ishimire abamenyesha amakuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bayarondere. Ishimire abari mu buhinga bw'ibyuma bobo badufashije kugira ngo amajwi n'amasanamu abashikire atankomanzi. Nongere kandi ndabifurize umunsi wa gatanu mweranda, nongera kandi ndabifuriza na Pasika nziza kubemera umukama Yesu Kristo. Imana ibahezagire naho utaha.